kome turavye ururukino ingene kuri affiche ingene bimeze turazi yuko kuva muri ni 2022 baza batsinda aba bagatwara igikombe abandi bagatsinda abatwara batwara igikombe uno munsi harabavuze ati 2022 umugwi wa Real Madrid warakuyemwo Manchester City Real Madrid twara igikombe hama 2023 umugwi wa City urakura muri Real Madrid 2024 bigenda uko Real Madrid quart de finale urakuramwo Man City Real Madrid utwara igikombe uno munsi kubwabo bacavuga ati ibiza kuba uno munsi turabirashobora kwerekana ibizoba kubwawe iyi affiche uyibona gute bivanye nibihe aba bose barimo urakoze cyane ico kintu uvuze ngo nivyo ivyo byaroro byarakoze ariko sinibaza ko no munsi bishaka kuba bikora kubera ko 2022 Madrid yatsinze equipe ya Man City urabamavyibuka iminota bari iminota 90 baja muri prolongation equipe irarengana 2023 equipe iratsinda ya Manchester City itsinda Real Madrid n'ubundi itwara igikombe 2023 2024 equipe ya Madrid nayo itsinda equipe ya Manchester City n'ubundi itwara Champions League rero sinovuga ngo no munsi ngo equipe ya Man City yatsinda Madrid ngizotwara igikombe ubukuye mu adversaire mwiza imbere yo gutega novuga umutego ugoye bivanye kubera ko ya Madrid imisi yose ishitse imbere ukayisanga demi final ushaka uri equipe yari yose yiveri yabivuze igutera ubwoba nayo itari muri forme na Manchester City ushite demi final ukayisangayo uko biri kose igutera ubwoba nayo itari muri forme rero bisigura iki birasigura ko no munsi equipe uko ari zibiri n'urukino go no munsi ko kwitega ko ruza kuba rukomeye malgré nibazo bagize barahura navyo yabakuranirwa Man City ni equipe idakwiye yerekana inguvu nke nivyo yatsinze muri FA Cup mu yazindwi nayo yatsinze da convince ibitsindo biri kuri kimwe nabonye nayo nyene ya equipe mita ya mbere yari yatsinzwe igitsindo kiwe kubusa n'ya equipe bari bakinye muri FA Cup ariko mita ya kabiri yazira bikora itsinda ibitsindo bibiri Madrid yari kikinukina na equipe ya Atletico de Madrid urukino kubwanje nabonye ko gwabaye gwiza naho hagiye aravuga ibigiye bitandukanye nyuma y'urukino je nashimye urukino ko rwa kinyo siri tapi kubera ko equipe zo zarindutse zikina umupira ziratembeza umupira kubwanje ndabona ko umupira umeze neza rero ni match iza kuikomeye ni match iza kuigiye gukinwa n'abamenyereza babiri bakomeye ku isi kugera kuno mwanya Carlo Ancelotti numwe abamenyereza kugera kuno mwanya Champions League ndwi niba tari standard ziwi yatwaye antaka umumenyereza canke umukinyi ni Guardiola agiye gukina runo rukino azi neza uburyohe bw'ino Champions League kubera ko muri zibiri ziheruka yarafise myimwe yatwaye kandi yarumvise ngene biryoha rero kwizo mvo zibiri tutitaye ku bubi bw'imwe n'iyindi kubera zose zivuza abakinyi bagiye batandukanye yagwa Man City novuga ko ryo kubganje nivise abakinyi nivise ububi bw'abakinyi bwinshi gusumba Real Madrid ariko na Real Madrid irafise uburyo abakinyi kuko muri defense centrale gura kuno mwanya na umukinyi do formation vise ngo mo twara tubona n'ubitwa Asensio wenyene Raul Asensio Chouameni no kuza bakabikora bakamwiza ngaho impande yabo rero n'ukino twakwiteka ko urukino zo baryoshe kubganje ariko Champions League igirwa n'amadetail twaba tubera ko tukikare uza gukora amakosa menshi iro tuvasanze yahuye n'ibibazo byinshi ariko ahandi nurukino niyo azogera kuvyo dutanga amahirwe ndengene bizagwagara mu kibuga tuza kubigarukako ariko nurukino zaryoshe kwizina kuza kugumva kandi kubganje nurukino rutarubereye kuza muri barrage ya do final gwarubereye kuza imbere Yves hariho abantu tubona amazina y'ama equipe tukavuga tuti iyi match za kuba ikomeye uravye iri zina abakinyaba umugumi cyumaze gukora tukavuga ati harimo equilibre kuri iyi match uravye iyi match ya Manchester City za kwakira Real Madrid eske l'équilibre kuri yo myaka twavuze yaheze l'équilibre iracari ya indi nyene canke hariho un changement yabaye ubwa mbere bwo kiki tumenye ko tuza kuraba equipe ya mbere ni ya kabiri iburaya mu myaka iheruka sinzi ko tuvyemera ya kabiri iya mbere ni ya kabiri ku mugabane wa buraya muri no myaka ya vuba no kuri classement yuko ntimigwi ikomeye kuko mwavuze imyaka bamaze iminsi bakina gute twabona la meilleure équipe d'Europe ikina na équipe iri en forme
d'Europe kurusha izindi City iyo yari Real Madrid la meilleure équipe ubiharura mu bikombe mugabo kuri forme ni kwa kundi twaza City tubona yuko hari ukuntu ikomeye kurusha Real Madrid kuko ni kenshi banakina niyo Real Madrid yaba yabatsinze muga tubona yuko favori yari inde yari City no kuvuga twemeranye bwa mbere ko ari mu gwa mbere no wa kabiri naho twofatira nko mu myaka 5 iheze iburaya urumva kome itandukaniro rero riri Real Madrid yo mu myaka 5 iheze nibaza ko ariyo ya mbere mbi yino sezo apana yino sezo igiye gukina na City no munsi kubera bibuze aba defense nkayo ntigira Militao ntigira Vasquez uwo nuwo guhenge ibaze kuri kabiri babuze uwa mbere n'uwa kabiri ntibagiye Carvajal ntibagiye na Vasquez uno munsi muri defense central bagiye gukina ntibagira Militao ntibagira Alaba ntibagira Rudiger kandi abo umwe nawe yagwara babiri baca bakina uno munsi bagiye gukinana abantu muri sezo iheze no mu myaka iheze atanu umwe yigeze akina muri defense centrale yande ya Real Madrid umwe ni Chouameni ko undi avuye muri academy urumva ni Madrid mbi cyane ni Madrid umufana wese wa Real Madrid atokwifuza kubona no munsi paraporo yizo mvune bagenda bagira basanzwe bafise rero n'ivyo bibazo vy'umuntu nka Toni Kroos batarasubiriza neza ku ruhande rw'imbere hoho biragendeka ibya City we ntaho ja ngaho ngo bisigure kuko birazwi City sigaye ibarizwa mu mwanya wa gatanu City kubitwa bitanu City Guardiola tsindwa match zibira akavuga ati zitatu akavuga ati kuva mbaho ni rya mbere nsinzwe match zitatu muri champion noneho zikava kuri zitatu zigashika no kuri 8 atsindwa ni City ije muri barrage none ububi bw'iyo migwi noneho reko bugaragarire raba naho turiko turaharirira bagiye guhurira muri barrage itombo rikiba mu kucenda nta muntu numwe yabona yuko City na Real Madrid boza kuba barabuze muri 24 bambe barabuze muri 8 ahubwo bamwe bagahereza no muri za 20 urumva rero iyi match y'uno munsi paraporo ya City na Real Madrid tuzi mu myaka 5 iduhishisho y'imatch ya mbere isanzwe cyane tutitaye ku mazina bon ikintu kiza kigatuma nyene dushuha nuko ari izina ryitwa Madrid nuko ari izina ryitwa City ariko nka City nk'ingwara bagwaye ingwara bagwaye muri champion nivyo twabonye na Real Madrid nivyibuze nivyo twabonye bishobora kubashikira harimo nivyo bintu vyuko Barca ishobora kubatsinda kabiri kijya se kintu gisanzwe ibitsindo 4-5 Real Madrid muri no season ntiratsinda grande equipe nimwe equipe yose bafise ico bohurirako cyo guhiganirwa ntirayitsinda nizo za Barcelona ni za Liverpool mu Champions League zayitsinze bibiri ni Atletico Madrid banganije ya Real Retour kandi Atletico urabona nayo harakuntu wosubiye ugasanga Madrid na Atletico vy'ukuri ntaho harimwo ikintu kinini kibatandukanye muga kubera ko muri La Liga baba bakurikirana harazamo ka competition bikagaragarira no mu musaruro wa match yale na retour donc ni Real Madrid ituzuye ni City igwaye bivyara urukino rusanzwe cyane paraporo yuko zifashe muri iki gihe bitandukanye nizo match ntibitandukanye donc si comparison ya City n'izindi match ndazi kompara n'izindi match bagiye bakina muri izo twagiye tuvuga tuti ni ntuze ni equipe je no ntangazwa imwe kuyamwe yindi muri barrage yindi kazoviramwe no muri weekend de final byose birashoboka paraporo y'ukuntu zimeze muri kino gihe byose birashoboka rero niyagira umuntu aza kwibaza yuko izi equipe zikomeye ku rugero rw'ukuntu zagiye zirahura mu myaka 3-4 iheze biratandukanye ariko ikintu kibikomeza niki Real Madrid komeye amari Real Madrid City ni City kubera amateka yayo ntafudika muri sezimwe kubera ko nayo nyene yatweretse ivyo hanyuma currently turazi iyo zihuye ukuntu vyaba bisa hanyuma numumenyereza wa mbere muri Champions League mu mateka yayo agiye gukina numumenyereza benshi babona ko ari wo wa mbere ku visi yakaba ndavuga Ancelotti nande na Pep Guardiola ico naco nturi bukineglige nibaza bahuye
nabahinga bahuye umwe n'umwami wirushanwa uhundi nawe yazanye byinshi muri football bamwitirira ko ari nawe mumenyereza wa mbere kuva isi yakabaho bon uyu Pep Guardiola imwe ni equipe yo muri ntuze yo muri La Liga yindi niyo muri Premier League no muri kahise ntizingana kuko Madrid yamyeho mu mateka City nayo ifise amateka yavuba gusa muga yavuze ati nta derby ibaho ku bihugu bidasangiye ku migwi idasangiye higanwa muga Real Madrid na City zimaze kuba ari derby iyo zihura imaze kuba derby ni kwa kundi bahurira kuki nimigikomeye ibiri buraya muri no myaka yavuba kuko nta mugwi wigeze uza ngo yiyembozemo ndetse n'ubu ubona ko City bavuga ati kwidakomeye Ancelotti yavuze ati nari nifite guhura na City ahubwo niwe yanavuze ati je equipe mu bucira urubanza je ndabona izo nashika kure uravyibuka ejo bundi abigira ko declaration tukabiharira ko muri studio na Pep Guardiola na office ivyavuga kuri City bimwere kuri Madrid akwereka ko ayubaha Ancelotti nawe yubaha iyo equipe ico nico gikomeza iyo equipe donc amateka yayaraziheka mugabo ivyo ba propose ino saison musaruro bariko baragira nibibazo bafise imvune niki Guardiola yageze ahavuga ati mbere je nobona Madrid imvune za ntizabakoze ko nkuko ku musaruro ntizabakoze ko nkuko twebwe byadukoze ko cyane kuri kote y'umusaruro rero je mbona ni match sanzwe par rapport ibibazo Real Madrid ifise dans l'interne na saison ya City imeze c'est pas la meilleure équipe de City igiye gukina na Real Madrid sina Real Madrid ije uko yifuza kuza imbere ya City imeze muga wobona ko ukompa yabo babiri kuko muri make uburyohesi bwabundi oya uburyohe bwo uburyohe ntidushobora kwitega ko ari bwabundi muga match irashobora kuza ikatwereka ko ari bwabundi ejo tukaza tuvuga tuti bwabundi nubwo bari bagwaye baraye badukubiza umupira sha mugabo ava ivyo twokwitega ntaho bisa nibisaniye na n'incuro bagiye barafrontana mu myaka 5 iheze kubera ibibazo Madrid bafise mu bibazo vy'imvune amameforme y'abakinyi rimwe na rimwe kuko nka Vinicius aho sezo igeze ntuge ngo ni Vinicius yo wasezo iheze iyo mwaka uheze sivyo ariko kwa City wogerageza ukavuga uti ninde anagendeka usanga araba abana bato nyene basavinye nibo bayumusaruro ba Phil Foden ba De Bruyne vyaranse ba abitwa ba Bernardo Silva ba Gundogan Serie ahubwo nyene ni ahubwo ikintu cyo kwitega ca mbere nkuko twavuze kipe ya mbere ku mugabane wa Burayi ni ya kabiri ku mugabane wa Burayi muri no myaka 5 iheze ahubwo ni nabakinyi uwa mbere no wa kabiri muri no myaka ya vuba ukuntu twagera to kumbara ukuntu bariko baragira iyi revelation ya Mbappe na ntuze na Haaland ni bamwe mu bakinyi bagiye bahiganishwa cyane ko bashaka kugira concurrence mu myaka iri imbere iyo uko rero kwa frontana hagati kwa City na Real Madrid ntushobora gusiga inyuma izina Mbappe na Haaland bazaba bari ku mpande zitanduka nuko kome imbere yuko twinjira mu kibuga turavuze tuti ingene iyi match imeze ishobora kutagira ya savere twatuyimenyereye ko mu myaka ihera nkuko yiva bivuze ariko imbere ko twinjira mu kibuga mu bibazo bihari mu ma equipe abiri atandukanye turavye kuri Pep Guardiola uno munsi ni Pep Guardiola iyi sezo ayitanguye nabi nubwo twumvise tuti baramwongeye amasezerano ariko ni sezo muri market tuvuga tuti ni sezo itari kugenda neza kuri we urashobora kubona eske ku bwawe Pep Guardiola yokuramo City yokuramo Real Madrid yoba eske yoba asovye sezo yiwe bo je ubwa mbere bwo ari ikintu kiwe ntemeranyije na Yves ariko ni point of view wanje kandi na point of view yiwe uno kintu no munsi nivyo neki bo turafata ko rutakomeye ariko uno rukino rurakomeye uko biri kose amazina kuri zino equipe byose nivyifashe neza biranaboneka ariko shakura n'amadroit TV y'abayimage bazagura no rukino n'abantu baraho no rukino barazi neza ko bwa buryo sample usa nabwo baronka muga twese dufise inyota yo kuraba kwa rukino mbega za equipe zibiri zimeze uko zimeze gute zibaye mu buzima bubi donc iyo curiosité umwe wese arayifise benshi uza kuraba mu mpira uryoha
arafise kuja kuraba Man City mbega imeze nabi imeze gute ihura na Madrid twovuga kitameze neza. Oya ivy'inyuma y'ikibuga ho navuze yuko biguma ari City na Real Madrid gusa navuze mu kibuga. Oya vyo nawo kwitega ivyo biba ni karare tuza kubona ivyo biza kuboneka mu kibuga bibaye vyiza ni vya bintu bidutangaza twese kubera ko na ubushobozi bwo kubitanga vyiza. Hari aho tubona umenga nta buhari ariko birashoboka muri football byaba birashoboka. Rero kuri Man City kuri twa Pep Guardiola ikibazo warumva juti mbega no munsi ni yatsinda no rukino ashaka kubazoba agaruye ikizere kuri sezo yiwe no mwaka canke ivyo yari yamaze gusesa uno munsi ameze nk'ubiyora muri sezo. Ubwa mbere ho mvuge ko Guardiola no munsi Man City irazi neza ikibazo bafise nawe nyene yagitahura. Gutsindira equipe ya Manchester City bombe guelimina equipe ya Real Madrid. Dijo bigitangaza kuri Guardiola. Ariko nivyo tuma tubona ko atatsinzwe incuri 9 no mwaka mu nco 12 mu nco 11 yatsinze rimwe akanganya nimwe agatsindwa 9 ivyo ntibikuraho muga gutsinda Madrid ubuye nibazo me nivyo biremvikana ko bwa bundi ntahuraja uracari wa wundi ariko ico cizere mu burongozi bwabo basa no bari bakimugiriye kare kugwera n'igihe yatsindwa bamwongeye amasezerano gushika 2027 yiyo myaka 2. Ikindi kintu giza kuba gikomeye cyane ni bijanye no kubona zino nkino ziza kuba mbega uno munsi biraza kuba bigenda gute kwagiye kubaho rivalite kwitwa Guardiola kubera ko bino egina match ifite detaye twishi iza kwinjira tutaraje mu kibuga ni Guardiola havuzwe kujye na Ballon d'Or kumenga bamwe abona bavuga ngo yaribwe Vinicius yarayibwe yihabwa Rodri. Kino kintu hari kuru kiza kuza muri match kiza ko influence za ekipe zibiri zapfa vya bintu w'abakinyi babiri babura vya bintu ya Ballon d'Or byamyitegwa kwibaza. Yego Uno munsi baraza kuza ekipe ya Madrid justifia ko yari bise Romero joueur du monde ize kuraba ije gukina ekipe ya Manchester City. Hama Guardiola nawe aze ku justifia Ballon d'Or batwaye ko ekipe yafashije umukinyi wabo kwitwara. Rero ni details zazo kuba nyinshi kubera ko ino match za kugora ku madetail ntuze gutangara ne twinjira mu kibuga ndaza kugaruka ntuze gutangara ku mukinyi individuality y'umukinyi ije kugira ivyikoze bivanye n'ico yiteze kuri match kuko match nk'iyi kuyitsina mu gitsindo vyonyene bifise puissance bikuzana kesoso kuri City kesoso kuri Madrid. Rero kubwanje Guardiola nawe yotsindwa ino match akayitsinda je nibisigura sezo yiwe no mwaka n'uburongozi bamaze kubona kumenga nyene baramuhaye ico cizere kuko ko bishoboye bibaye vyiza sawa bibaye bibi nta kundi nico nakubwira nti we ego sezo imeze nabi ariko tumeze nabi cyane ari kwa gatatu muri Premier League aracabona muri Champions League kuri we kuno kubandi bakunda City bakunda Pep Guardiola mu gihe yokuramo Real Madrid est-ce que wa unda kunda City avuga ati bien sûr cette saison on a fait quelque chose de commun cyane gutsinda d'abord gutsinda Madrid bije gutera ubwo equipe muzo hura adversaire muri Premier League equipe iragarutse de bije gutuma self confidence mu bakinyiza bigufasha muri match zikurikira kwavansa neza. Ica gatatu bije gutuma Guardiola yiyumva ko bya bindi bigishoboka cyane bifashwa ngo n'abantu bakinye abayimo cohesion y'abakinyi ko Guardiola equipe ya Man City ni muri kwezi kwa mbere muri mercato hivernal yagutuma abakinyi bagera ku miliyoni 187 z'amapound amajana 2 z'amayero ariko aho ni yego z'amayero ni kuvuga iki equipe zindi sigaye muri Premier League zose 19 zakoresheje miliyoni 179 19 yindi koresheje 187 rero birasigura iki araza kuvuga ati bwa bundi byo nakoze n'uburongozi barona ko vya bindi nakora ntabikoreye ubusa ico tutafe biramugarukanira ikijya self confidence biramugarukanira kuzohangana bikomeye n'izindi equipe mu gihe yotsinda Madrid ayisezereyeho ko bakarusha gusumba kandi yovuga ati wewe uri kuvyima ko tukunze kumva ngo nka dufate nka Barca yitsinze Real Madrid amane badi batwara igikombe Barca bateko twara batsinze oya uno munsi City yokuramwo Real Madrid yego birafise uburemere birafise agasoulagement bizana muri kote ya City ariko kandi nkuko komeye yavuze ntibitandukana nuko n'iyindi parcours ibogira mu nyuma ibaze nk'ubu bakuyemwo City bagaca kugwamwo muri UTM na PSV Eindhoven na Eindhoven tuca twibagira ningoga ko bakuyemwo Real Madrid urumva rero kuri City kwitwara neza imbere ya Real Madrid ni Real Madrid uyikuyemwo wese muri Champions League ntiyigera yibagira
nk'ubu twokwiyumvira bayikuyemo muri Champions League vuba duhere kuri 2019 gitsinzwe na Ajax 4 Ajax nta muntu n'umwe ashobora kwibagira iyo match kuri Johan Cruyff Arena bari banganje igitsindo cyo kindi ariko waje Santiago Bernabeu ikipe batsinda 4 bantu bose iyo match nta mwe ashaka kuyibagira urumva ni Real Madrid yivuyemwo bibari nkuru rero yo kugwamwo rero na City yigwariye uku City ja kwa Paris ifise byinshi haranira igakubitwa bingahe gakubitwa 4 iragwaye cyane ahubwo ni match itwereka ngo ubwo ninda zobagaragaje ko amerewe nabi kurusha kujya Manchester Real Madrid batsinzwe na City bo babagaragaje ko bafise ibibazo tutayi bwabona ariko City ubu gutsindwa na Madrid sikibazo kuko turabimenyera Madrid kuko ibiri kiracamo City City ifise ibibazo byinshi cyane kurusha Real Madrid iyo yotsindwa muze kundayona kuri 1xbet amanota bayahaye si Madrid ija kwa City mugandazi Madrid City bayihaye ibinota byinshi biyiha amahigwe make kuko muri 1xbet kuko 1xbet menshi guhaye menshi se kufisa amahigwe make turaza kugura kuko ejo rero je nibaza yuko kubwa benshi kuri Real Madrid kubwa benshi equipe biteze kushobora gutsinda ni Real Madrid malgré ivyo ifise sukuvuga ko Madrid nayo idafise ibibazo vyayo yisangije muri no miss bishobora gutuma itsindwa nayo cyane ko face à des grandes équipes Real Madrid ntacira proposa muri no saison donc ni match uko twibaza Madrid nuko twibaza City dushobora kuronka iyindi version shasha ejo tuza tuganira ko guhura kwabo kubera ibintu by'ibitangaza aho bigeze uko bamerewe bamwe no nabandi nta wavyiteze ko Real Madrid yobora muri 8 ko Madrid ija kujuragizwa na za Lille ko Madrid ishobora kugenda kakubitirwa ahubwo yaheruka yatsindiye 5 iyo niyo yabari Madrid yuzuye donc ni match ifise version kuko bwabo nyene batari a 100% yuko basa donc si Madrid ari Madrid iri a 100% ya Madrid tubatu uko yategezwa kubimeze si na City City yo yimerewe nabi cyane se ntiri hana 40% urumva kiki hamwe buga ngo equipe iri a 100% City yo ntiri na 50%. Umva rero izo equipe zibiri City bayihaye make nihenze City ubigeze ku inota rimwe n'amanota amajana 970 hama Real Madrid amanota 3 n'ibice no kuvuga City bayihaye amahigwe menshi kurusha amahigwe menshi gusumbya Real Madrid gutsinda urumva 1.9 na 3.7 Real Madrid niyo uvuga ati iyi gutsinda biragoye uno musi ntariki umuzungu muremera musi tariki 11 nako nimvuye umunsi mukuru hari kugira ngo umuzungu barantegereje umuzungu ngiyangagombye gutanga nyene tugano Madrid ifise amahigwe jewe sinda yemera prema kabisa sinzi ko yagendeye kuri uko kuntu nyene zose ziyumba ariko akagendera nuko City iri muhira nibaza ko ariko kantu yoba yagendeye reka tugaruke rero twinjire mu Jesse mbona City ko yotsinda Madrid malgré uko Madrid imerewe reka tugaruke twinjire mu nemeza ni kimwe nuko score yose zakupamwe tutitaye kwa yitsinze ifise inkuru ariko rero ni ibintu mtu hawezi akatabiri kubera aba bantu batweretse bitangaza gusa muri no misi kuko n'umuzungu araducanze we naducanze muzungu akoye kuyarura vyiwe kandi nashaka guhomba tugende mu kibuga tugiye mu kibuga uno munsi duhere ku mugwi wa Real Madrid no muguri kuravugwa ati uyu mugwi no mugwi mwiza twarabonye bakinye urukino ejo bundi ku munsi wa gatandatu n'umugwi wa Atletico Madrid tubona ingene Ancelotti agerageza gufundikanya ibintu biragenda neza baranganya kimwe ku kindi n'umugwi wa Atletico Madrid bamwe baravuga bindi ati abantu bashe guprofita ibiki ariko twabonye umugwi wa Real Madrid uba mwiza ariko nyuma yaho hari habuze defense centrale yose barafise akakana gusa na Tchouaméni bahengekerako haca havugwa nyuma y'urukino yuko uwitwa Lucas Vazquez nawene yagiye mu mvune ashobora kumara ukwezi kose ari mu mvune nukuvuga yuko defense yose iragiye twabonye Ancelotti atizera Ferland kuri ya rukino ashiramwo akana ka hariya Eriga ni yitwa Garcia irindi Fran Garcia gakinana neza cyane uno munsi iyo defense irimwo agasoro nuko nuvuga tugiye imbere naho twopanga na liste twovuga uti Tchouaméni n'uyu mwana Raul Asensio muri defense centrale hariya yavuze ko azoshiraho Valverde
dufate hariya ku ruhande rw'ububamfu Frank Garcia ariho hagati mu kibuga no munsi turabona yuko Kamavinga ntarakira neza ni Sebayos Kamavinga nibo bari probable gutangura Kamavinga ntarakira neza kuko kimota 10 muri yakino gwa Atletico Madrid sinzi no munsi kandi arakina arashokina agomba gutangura iya de doute ariko Sebayos ari harya nabonye amaliste probable menshi bamushira mu bamushaka kwatanga rega uriya mugabo haje umuntu kiki yatagwaye igihe kinini rega na match ya Atletico Carlo Ancelotti yari yakize uriya muhungu yahubwo yaretse kubera ko ari wangu Atletico na wangu kubijintu by'ica Burundi bakuru yaretse gufata risk kubera ko mwiteze ku rukino rukuri kuko igituma mbona yuko ashobora gutangura Valverde agiye hari Kamavinga zo bari harya ari kumwe nande ari kumwe na Modric aratangura iyi match hamwe na Bellingham ninde woshira hatangura Sebayos Kamavinga na Bellingham batangura za kwamenya sigaye isa imwe ariko gusa probability wari kubibona probability nyinshi zagiye ziratanga bora yuko Kamavinga Modric na Jude Bellingham abari imbere bo turabazi ni Rodrigo na Mbappe Kiki uravye nk'ivyo Sebayos akorera Madrid muri no minsi hano mukinyi mwiza nta muntu numwe yo kubakwa kumutabuza ariko ntawogeranya yuko jewe rero ntandukanye n'ivyo by'iwanyu je Kamavinga nabona ko atotangura mu kibuga mu bizihe Kamavinga muvyibuke neza numwe makinyi beza ariko kenshi yaba mwiza je aba hanze y'ikibuga muze mushake murabe no agombora murabe kuri match ya Lille yatanze penalty Checheni chwame ni Kamavinga yatanze kuri match ya Lille yatanze penalty Kamavinga yatanguye mu kibuga ari ukuntu kijaye no match ya Real Madrid yatanze penalty ijaye no gusoma urukino ari ukuntu bimugora mugabo binda n'ibintu bisaba mumenyereza no kumenyera muri equipe iyo ajebo hanze y'ikibuga Kamavinga no mano tubaze kubona bahindura ibintu muri equipe match nk'iyi isabwa ko umuntu aza gukina ari kwigengesera bikomeye bivanye kubera ko zira ni match zo gukora amakosa make birasaba kwitwa Modric ayitanguramwo kugira ngo ashobore gufasha equipe mu kijanye na stability hagati mu kibuga akaza avuga ati okay ni Modric ari ngaha stability z'abakinyi ndashaka konya no vuga Modric nta kazi kenshi uza kumutuma bamushira hafi Sebayos na Jude Bellingham bashaka kwiruka afise couverture y'uwitwa Valverde aza kuba ari ngaho hafi baza kuba babanye ngaho hafi kuri côté défensif we no kujanye nikijanye no kugira iki no kuyobora urukino nubu abwira abakinyi nimba ari hagati mu kibuga byatoke bisaba ko duhagarara uku bisaba ko dufise umupira tugenda uku c'est un jeu animation du jeu byoroshe paraporo y'abandi Sebayos no kudahamuka mu gihe match itanguye kubera ko kenshi harimo la jeunesse nyinshi hari ukuntu mushaka gukina byihuse mushaka gutsinda igitsindo kare mugadugira rimwe ariko mugasanga ikipe ya travail mu jeni no kuguma nyuma iyo ironse contre attaque bahaye umupira Haaland cyo bakwisa umupira kwitwa Savic baraduzi batanze pass igitsindo kirinjiye jewe point of view wanje ndabona ko Modric yotangura mu kibuga na ukujya kugira ngo astabilize urukino hama ibijyanye na defense byo sinza kubyinjaho cyane kubera ko defense bafise numwe mwiza n'utwa Asensio yana bigaragaje kuri Atletico Madrid kuko era Asensio hariho n'ahantu yagaru bitsindo bibiri yatabaho ikipe yari kuba mu ijambo rimwe ku Luare yiwe ntigeze ibamenya nta kibazo nka kote ya ruguru yariko ya Chouameni rero ngaho Madrid ahubwo jewe kubganje kwivunika rya kikeriga Iver karavuga kubijanye no kutagira nimero 1 na nimero 2 kuri kuruhande rwa couloir droite kwa kacha ko Carvajal witwa Vasquez abo jewe nubundi ni kwera nyene kubrikora uri go Vasquez ziriya nimero 2 ntazishoboye byo ariko urana equipe ikomeye inde Vasquez muri Madrid baroko Valverde tumubona nko Polivara yariko nimero 2 hari ukuntu aza gufasha cyane couverture ya nimero 4 5 abari hafi yiwe ndetse n'abakinyi bihuta abanyaruka bimugora kubarengana kubera ko Valverde imwe muri côté fort afise ni endurance na vitesse ico kintu ragifise rero Madrid tumaze kubona iba nziza ni gake Madrid itsindwa ifise Chouameni nako utwa Vermaelen ku nimero 3 kuko n'umukinyi mwiza mu kuzibira mugasi umukinyi mwiza ku offense Fran Garcia nawe numwe makinyi beza mu offense kuzibira nari sambu kusanga komenda hari rero n'amahitamwe mumenyereza imbere aho twa nta kibazo kiyari ko imbere naho batatu ne hatagize ubwira ikibazo imbere ku rukino ruba ko arashobora gusanga agise
agize amarezi ugasanga aragwaye aragize aramenetse umutwe aragwaye ibicurane ugasanga ntakinye ariko imbere nibajye nibaza ko Ancelotti ategeza gutora mere mu maziwe canke mere solution ziwe nziza kugira ngo arabe ngene atsinde equipe ariko ubundi tumuzi nk'umwe mu bantu badakunda guha umwanya abakiri bato muri match zikomeye kubwanje rero hagati mu kibuga jewe inyuma ni Asensio akarabona mu asocia Valverde ama kwere no match isaba kuyataka mukana batsindira iwabo batanguza utwa Fran Garcia jewe chwamena ivyo kuri sida mwemera muri defense centrale kandi niwaza gukinisha nta wundi muntu afise ivyo byo naho tuvyemera cyangwa tutavyemera niwa mukini araza kuba mukinisha imbere yiwe ashire Mutama Modric Ceballos Jude Bellingham yatakije byo bakini batatu niba mbona kumenga basi birapfuma kuvyize bashaka Kamavinga sinamubona muri mita arashaka kumutanguza ariko genda muzi mwiza Kamavinga atagufasha equipe y'abayemene mwatsinzwe Kamavinga mu bantu baza guhindura solution icya kabiri Kamavinga mu bantu baza gutuma equipe igumana umupira deuxième mita kubera ko arihuta kandi agumana mu kuguru agutuma akoresha amakosa adversaire rero ahasigaye baraza kuraba ukuntu bikora ariko jewe kubwanje nizo ko bikora Ive kuri City twavuze Real Madrid twavuga ati squad yabo kuri Madrid muri mediane mbona afise solution nyinshi ntabwo novuga ngo akinishije muri Modric ngo abagize shwa mbi mugana abonye mu liste mu ma probability babana Ceballos Kamavinga imbere yiwe hanyuma Jude Bellingham ariko bikaca bimishusho nyabaki Real Madrid nta msantineri fisi muri no myaka ariko kuva na Toni Kroos ahavuye abagerageje umwe kubikina neza ni Kamavinga na Ceballos pour le moment kandi Ceballos atangwa kugaragara cyane nyuma yaho agize rero hariyo kuntu kuri kote ya iri defensive kukuranforsa defense mbona afise inyungu mu kubakinisha bose ari babiri ari naco bagendeye ko mu kugira iyo probability Ceballos nande na Kamavinga nta musantinere Madrid ifise ariko aba mu babigerageje nibo bagerageje kubikina kandi no munsi ya veke absence ya Fede Valverde azoba ari buryo na nukuntu defense iri vulnerable kuntu yega mbona afise gukomeza iyi mediane arico bagendeye ko mu kuguma nitegwe cyane defense exactement ora Kamavinga ni mwiza kuri witi ni nayo poste yiwe yaba Ceballos uzoba yagiye kuri witi cyangwa umwe asigaye nko mu sentinelle azoba kinye mu mwanya wiwe kujya babose n'aba sentinelle bame n'aba box to box kuva kuri Jude Bellingham hujya Jude atangwa gukina ibintu vy'umumenere muri Madrid kuva muri ntuzenya kuva kuri Jude Ceballos Fede Chouameni Kamavinga bose naba box to box nuko nyo mu box to box ashobora koza akagufasha muri inde muri yogira kuvertira muri nko mu milieu defensif na chancha kuri equipe nka za Real Madrid ziposeda kenshi muri mu match yabo kurusha uko ziba menase rero mbona avec kuba baza bari en déplacement kwa City no kukuntu bafise defense ibateye amakenga mbona hariyo probability yuko ntuzenya Kamavinga na Ceballos nkuko ku maliste probable menshi ari byo biriko biragaragara aribo baza gukinana wibuke ko Modric na qualité ziwe zose yizewe gake cyane muri Real Madrid mu match ari import ino season yagiye arakina kuri za match zimwe Ancelotti asa no kumenga agomba kuruhurira udugira ngaho nyene keso les conséquences zoshika mu gihe Modric utangura muri iyo oya nta consequence nta muntu numwe aduta kuri Modric nta muntu numwe aduta kuri Modric bayagendeye atakinishije azobagende kuri ivyo mpeje gusigura mugabo nta shwambi ubugize iyo ukinishije Modric nta ngaruka mbi rero mbona turavye twavuze kuri liste ya Real Madrid tugiye kuri liste ya Manchester City turabona muri defense centrale abanyeguru bo ni bamwe badahinduka Ederson sawa muri defense centrale arashaka gukinisha Ruben Diaz na Akanji ku ruhande hariya Vardiol hariya kundi ruhande asigakinisha uitwa Matheus Nunes hagati mu kibuga turazi yuko umusantinere hariya ni no munsi nabonye bavuga cyane ko ashaka kwakinisha umwe mushasha nyimba ari Kusanov
cyane Gonzalez oya Kusanov ino iburyo arrière kuko match yo muri FA Cup nayo n'umwana yakinishije amazi iminsi akinisha hariya ntuze kuko uyu mwana igihe yaza hari amakosa yakoze muri match ya Chelsea Kusanov yakoze ikosa muri match ya Chelsea rero mu nyuma kubera ni mushasha ntaramenyera Pep Guardiola ateka ndamureke kumburengira muri jambo rimwe kuri Manchester City paraporo y'ivyago bimariyemwe iminsi Pep Guardiola mu kintu kimumena umutwe nukumenya ngo eske mu bakinyi mfise bose umwiza ninde utari mwiza ninde kuko aragerageza nko muri defense ho urabona City igwaye hose muga muri defense ho igwaye ingwara mbi cyane nk'ubu Ruben Diaz yagarutse yarakize akanje numwe mu bakinyi babakoreye amakosa menshi cyane uno munsi bega muri match yakinye zose akanje yatanze igitsindo kandi cyavuye kuri ibaze uno munsi bari kwavuga ko ahubwo kuba yagaruye Nathaniel Ake aza kumugerageza be na Ruben Diaz muga na Ruben Diaz si Ruben Diaz tumenyereye donc City bakinyi babo bari muri meforme ku buryo umumenyereza ashobora no kuzana shwa inshasha kuko ahindaguye byinshi cyane muri ahinduye ibintu byinshi cyane ntakikugarantisa kuno munsi naho nyana ataza kubandanya girane ahindagura arumona cidoga ngo Kevin De Bruyne aricaye kubera iki naho nyo musaruro ni muke donc par rapport yo kwitwara nabi kwa bose nta muntu numwe agikumbura umukinyi mu bakomeye ba City doko waricara ukabona uti nta gitangaje nta muntu numwe complaininga abantu jewe mbona bategerezwa gukina pangua muri Manchester City ni Phil Foden ni Savinho na Haaland abasigaye bose ububona kumengo shwa yari we yose irashoboka n'uyu muhungu yarakize mbega yababaye match ya FA umengo Nico Gonzalez yarababaye sinzi kwaza kuba yakize umuntu arabe urya nawe no kwizera Marmush nawe urabona kuva shitse n'umukinyi mwiza uno musiraza kuba chance yiwe yindi muga nawe ntacarakora kitwereka yuko byukuri gutangura abimerika uri ngaho nyene turaba effectif ya Manchester City ni ya Real Madrid turabona yuko ku mpande zose nkuko bivuze uti City inyuma nikomeye hama Real Madrid inyuma ntabariho urumva ariko bose turabe tuva hagati tugenda imbere turabona turavye ataki ya Savinho Phil Foden na Haaland irakomeye c'est vrai ariko nikoresha ku rugero rwa Vinicius Mbappe na Rodrigo ariko bose barakomeye tuja hagati mu kibuga ufise Kovacic wagira Bernardo Silva ukagira uyu Marmush sivyo uno musi ni watangura mu kibuga Dobri nagitangura mu kibuga bafise chance ko Marmush ni 9 mugabe bafise chance ko niyo numero 10 basa nabaronse ntuzenya Julian Alvarez mushaka muri ico gihe iyo Miria muri ko murabona ku bwanyu na Miria Real Madrid nihe Miria ishobora kubona iko yo kwiyempa oya ibice byose Madrid iragendeka kurusha City jewe ngaha ngo ano equipe urabona shwaya batatu ba Madrid hagati mu kibuga bategerezwa kuba omwe paraporo ya batatu bo muri City merewe nabi uretse bya bindi by'umupira ushaka kuvyuka ugasanga uwo munsi byahinduka ukarikara utera bitandukanye nuko bavyibaza ariko currently ibyo tubabonye ko mu minsi heze City wapi kabisa uyu nawe nyene uyu ntuze nawe nyene mbona mu bantu bashobora kuba bakina uyu ahora muri Madrid no muri Chelsea niwe namukiye mwiza no kunigeba ini match yakinze Chelsea uno mugabo niwe yaciye kubafasha yabaye mwumakinyi muri qualification cyo ndi bakina na Club Bridge niwe yabagombora igitsinda ana je kintu shaka kuri Swad ya Madrid na Swad ya Man City ubundi bwo Drame defense attack mino football tubayemo uno musi equipe ya Manchester City ifise attack nziza igiye guhura na defense mbi ya Real Madrid cyane kuwitwa Haaland numwe mu bantu kenshi bakunda gura equipe ya Madrid yashite muri box kandi umuntu amufata yari Rudiger cyai Militao mugo no munsi mwo abantu ntabahari
dufise umuntu akora amakosa cyane muri box ya Madrid witwa Okiye Chouameni ama penalty arabarembeje kuyiwe yamatangisha ikipe n'amakosa yandi menshi c'est des techniques cyane muri box ekipe ya Madrid kugira ngo yirinde ivyo bintu byose biza kuyibako muri box yiwabo iza kubizibirira hagati n'imbere kubera ko iza kugira ivyo bintu nibashikire igitegezo kugumana umupira igumana ari imbere nuva yotsi igitutu kurande ngo ekipe ya Man City muri côté défense yiwabo nuva attaque ibe nziza gusumba défense bitagenze uko iyo bamara kubaha ingufu zo gushika muri défense ya Manchester City bahura n'ibibazo kubera ko uko biri kose Haaland n'umwe makinyi mwavyanka mwavyemera n'umwataka mwiza iyashitse naho ekipe ishika kaba muri meforme arazi neza nawe ko niyaje gukina na Madrid ni do or die neza uko ryo shobora byose kugira ngo coye kuraba ko arashobora gukora difference wenyine rero birasaba ko ekipe ya Madrid yugarira hagati igasaba akazi gakomeye abakinyi bawo bataka no kuza Madrid yafise sinzi bagize bise babikora ari ukuntu Madrid yafise iyo chance yuko nawe bigorana si kenshi abakinyi imbere bakaza gufasha inyuma ubundi bwari gihe Vinicius yaragenda imbere akigumira akarindira ko baza kumucobekera pass yirukanze naho nyene shaka umbabarire ni biriko ni byambaza bese bivugwa urazi yuko harabavuze bati Vinicius gusumya kuri wiwe Sanjwe atariko arafasha defensivement turazi Mbappe nawe ne si cyane umusego arakoragerageza ko si cyane ivyiwiwe turabizi uno musi kuvuze ngo baraza gukenera yuko attaque iza kubafasha est-ce que avec ces deux joueurs tuzi yuko defensivement atari cyane gose biraza kuntuza kwagora nakazi ka Ancelotti kubera ko ivyo bintu arabizi kuko yaramaze no si ibintu match yino musi yagize ubunyene arayizi yabogiye guhura nabo arazi nabafise muri bwo muri equipe ya Real Madrid sinzi ko murabibona neza kesho muri ko muramupira kubera ko je kesho ariko namupira wa Madrid hari ukuntu witwa Mbappe n'utwa Vinicius binjiranira akaho kumengo ari ikintu bita kugongana swati bapfiriye kuruwara nimero 11 babagiye gucako bose cyangwa ku ya mipira ugasanga ari ukuntu bashaka uwa mbere Ronde Silva kugira ngo aze gukora difference kuri equipe yitwe ko ari yabikoze bino bintu kugira ngo bashoye gutsinda Man City woroheye Rodrigo we ntacho ndavuga ko Rodrigo kese swa Neuf kese swa 11 kese swa 7 n'umubakinyi akina neza ni numwe mu bakinyi batanga contribution ikomeye cyane muri equipe ya Madrid we no kuza gufasha inyuma kenshi araza guhafasha ntaco bimnamutwaye no kubaronderera nagorane ko we nakwazira gashoboye muko ubona yuko Vini gukinira Mbappe gukinira Vini kure cyane rero muri ivyo bintu Ancelotti ivyo bintu ntavyumvira no arazi ko bihari sivyo no musi bitegeza ko bamwiza mu kumenya gutora solution no kumenya kubwira abantu bakinyi ica bashaka n'icyo yifuza ko bakora kubera ko niyo bataza gufasha miliyari za kwemerwa miliyari gufasha defense hama bano nabo baze kuza gukuvura kugira ngo bakwege defense yabo narijya rimbi ya Man City bamene nkabijeje baduga imbere batore contre attaque ico kitabaye utanga tonyera defense ibyo turavuga n'ubiguye nuriye equipe ibitsinde ukavuga mbere kino gitsindo kivuye twongera ko ikintu kimwe Madrid ni nziza mu igore witwa Thibaut Courtois atahuye umuntu atabyutse nabi equipe ni nziza bitandukanye na ishora kubafasha naho byo byanse muri defense byanse binabiriya mugabo haka wa muntu aza kugira ikintu kizima bakuyemo ikindi bitandukanye nariya kwa Mutama Guardiola yaba Ederson yaba Ortega gizimisakina bose urabona neza ko nivyo araho gukora mugabo hariho hahantu nimbona Madrid mu imisi yagira twara Champions League canka hano yagira kikakure karakazi gakomeye gasanga defense yose byanse mugaro gardien yakoze na difference uribuka no kugira ngo 2022 twari komi cha Liverpool pour Saint-Denis River equipe cyangwa igitsinde cya Valverde ariko karakazi gutwa Courtois yakoze imipira basaba imipira abantu bamaneze guta ku mapoto kurayo cyane rero biraza gusaba ko Courtois no munsi aza kuba mwiza aba decisive kabisa kugira ngo asheke kugira iki kukuvura ari amakosa y'aba defenseur biwe Yves kubgawo iyi match nizihe erere Real Madrid yokora zikayikuta shere nizihe ere Man City yokora zikayikuta shere muri no match ico kibazo kiragoye gose kuko ukimbajije nkuko umengo bose bari mu bihe byabo byiza urumva deja Madrid turazi ko arahifise ibibazo bishobora vyonyene bitavuye ku match gusa vyonyene bishobora guprovoka gutsindwa kwayo ni defense babuza abakinyi bagwaje abakinyi
hanyuma kuri City naho n'amameforme y'abakinyi babo situbamaze igihe bitwara nabi cyane amaherere menshi cyane kuko mbwiye ngo herere bokora kandi bamaze iminsi banazikora umva nivyo bihe bari mu bihe niyo mpamvu nakubwiye nti ni match umuntu yovuga ko par exemple mvuze nti fata nka Real Madrid hariho ibintu bishobora kubuka avuga ati mu gihe vyoshika muri Real Madrid Man City igashobora kumetriza the example ntanze igashobora kumetriza uwitwa Jude Bellingham nk'umu milieu horeyer wa wundi yorkresa hagati mu kibuga ivyo birashobora gutuma abitwa Mbappe na Vinicius badashobora kuba alimenté neza ati ivyo rero erere yokora Man City kureka uwitwa Bellingham akidegemvye bishobora kuba kutashera niyo example ashaka kugira ukacuvuga uti kuri Man City naho ndavye Real Madrid igashobora kutametriza jewe no kubwira ngo City ifise akazi kukumetriza bajya bane bose ku buryo Bellingham atabari mu bihe byiwe byiza muri iyo match bakamubuza donc kuba Bellingham mwiza Vini gutyo Mbappe na Rodrigo ariko ibyo na Guardiola yavyivugiye yuko bidashoboka kumetriza abo bakinyi ati haba mu minota 90 haba jana na 180 haba majana 2 wabibonye kono yabivuze ati byo vraiment biragoye sikuri twebwe gusa no wari we wese uretse ko mbona City mbona muri no minsi nta nivyishoboye ega Madrid tuvuga ingwara igwaye bafite muri defense Juve City yayihebuye gose oya reka fatira kubiano statistique fatiye no ku kuntu City imaze igihe yitwara kikereka ufatira ku byo igize peut-être City yivyukiranije ikavyukanya ikazana ishusho tudaherutse ishusho ya surprise ntakinda atari kudomina Mediane niyo ntango kuko Mediane yamara urufunguruzo rwa buri equipe gutsinda mu magra rendez-vous ariko City fise Mediane yahe yo kumetriza ivyo byose byo kwa Real Madrid koko mwezo equipe zibiri ifise Mediane nziza iza gudisplay abataka kandi izo equipe ziri zose ifise abataka beza muri make mushatse kuvuga yuko ni Real Madrid equipe kivaganye va dominer hagati mu kibuga ariko simbona ko bari no mu gwego simbona ko baje bari no ku gwego guhiganwa muri iyo secteur mbona Madrid ari nziza kurusha City kiretse ari surprise baye ukabona nka Gundogan nyene agukubitiye match ataheruka gukubita imwe ya Gundogan ya 100% ukabona Kovacic abaye ijana kwijana bimwe byo bitangaza nyene muga kuvyo mazigihe mbona defense ya City ari buriya defense ya City irayegayega nayo makosa yabayakanji bande aba banuze batari ya 100% equipe ya Man City maze gutsinda innocent urumva kiki ariko niyo bokaba yari ya 100% uri siriko bozimbira ryatake ya Real Madrid mu gihe uno munsi tugarutse tukinga mu kibuga nyene ariko nagoma ndakongereka kandi ka classe y'umukinyi nka Haaland naho Real Madrid to bifise biriya bibazo ujya n'umukinyi ashobora gutsinda equipe yari yose umwanya wari wo wose ariko no munsi naho Real Madrid yifite ibibazo muri defense bihamaye igwa mu meyere ataka wa City ko ashobora kugira ikinakoze ni nkuko byo narangira tani cyakoze byose bibaho mu rukino mugabo uri kurara classe y'umukinyi nka Haaland abaye servi neza match y'uno munsi ubona yuko iri ya defense ashobora kuyimenasa donc iyi match kiki ntuyitandukanye nibihe bibi bagiye gukina barimwo ibi rero bigwiza amahirwe yuko resultat za match zikomoka kuri ico inyuma yuko yumvira byinshi ngo ariko ngo wogereye bataye yo muri Mediane ivyo ni bintu uharura iyo equipe zibiri ziri mu bihe byiza bashobora kwirinda bimwe twita ama detail bashobora kwirinda kugira amaherere ku madetail mato iyi match Madrid uraraba itsinda yatsinzwe ubuheruka vyava kukugwaza abakinyi benshi muri defense nibibazo bimwe isanzwe yifitiye muri Mediane ivyo rero biba biraho nuno musu vyiteguko kuri City meforme z'abakinyi babo hagati mu kibuga na defense igwaye nivyo vyatumye batsindwa ama match menshi aheruka nuno musi vyo ubu vyiteguko si bintu uvuga ngo ari akantu gashasha kaza kuza ariko ngo no musi yakanje yitereye iswata
canke banuzenya ucuvuga ngo ni bishasha kubwawe analize y'umuzungu yihebe kubwawe analize y'umuzungu yihebe bon jewe mbona yuko umuzungu wa 1xbet umuzungu guha amahigwe City cyane menshi nkariya hari nko kuyihenda nibyo City yotsinda Madrid mugase ibintu bya kweri kwishusho yizo equipe y'ikigi ntavyo mbona ntabona komora kubona umuzungu yihenda match igira realite yayo City yozikana dutangaza niyagira umuntu azocaza ejo avuga ngo ive ngo ari wasuzuguye City ngo bigene ariko jembo na City ifise ibibazo byinshi kurusha ibyo Madrid ifise City ifise ibibazo byinshi kurusha Madrid kuri City wavuze yuko ari forme reka dufate nk'abakinyi Mbappe si mwiza no mu biharuro biragaragara burya na Vinicius si mwiza ibiharuro se byiza cyane Rodrigo nawe rari Rodrigo ujya nyene ataki ya Madrid ukora muri Jude Bellingham si sawa babaye bangahe bane tugende rero mu zindi departement tugiye kuri nimero kangahe Kurtwa si mwiza Kurtwa si mwiza bihoraho na uwo mugereranya babaye batanu reka dufate ko abandi bose oya Valverde ni mwiza nuko azoba yabaye déplacer urumva Valverde ni mwiza aho re tuvuze umukinyi kuri seza higeze byamaze gukora ubikompaye nuwo tumenyereye wenyene nkuko tuba tumumenyereye ndonderera abane beza mu City tugende buhoro uravuze abo dufe kuki umuzungu ugaje tuzazubindi bintu oya reka tubanze turabe kuri iki mbwira abane beza muri City turavye mwigore Desonse mwiza oya sezo yiwe yino gihe oya naco ndiko ndabaza Ederson na Ortega nta mwiza numwe ndiko ndabaza erega turaba nivo yiwe uko tubusanzwe tumumenyereye uko afasha City nuko turiko tubamubona okay uitwa Vardiol si mwiza Vardiol uwada Varida Vardiol ni mitende tugende agati mu kibuga Kovacic mwiza si mwiza uyu deja abeza ba City bose bahari nta natangura mu kibuga ni mwiza kubera ko kurugero rwiwe paraporo yabo kora promo ni mwiza kubera ko nta wundi mwiza wahaganwa City titulaire ni mwiza kubera ko Rodra dahari Rodra hari ni wabari hajya owe wabayicaye hari uyo mukuremo tumukuremo Silva ndembe okay sindi nigera wamugarutse Vardiol aho abantu sigaranye kuri abo duheje gukonfirma dusigaranye Foden na Haaland na Savinho si na Savinho si sawa Savinho ni bitu mingi ariko nakiri ibintu Kiswahili cha icyo nicyo cyonyine nzi ahubwo unakoresheje terme imusobanuro ko wabishaka uko wagomba kubivuga ariho inovuga ikintu cyitwa kiki reka ndagusigurira akantu kamwe muri match turiko tuvuga mwiza dukoresheje irya jambo ntuzane umuntu w'ukugwaza Savinho ndamufata nk'umukenyi w'ukugwaza kwa kuko Savinho aronse umwanya kubera Doku Grealish bose atariho bari yaba bari yasampusa nibo baba bari muri iriya myaka uyu mwana niwe kwa create difference muri sawa ndiko nakubwira ni kubera City gwaye yose ni mitende uyarika kini ibintu biri mu kuko abandi bose bari munsi yiwe cyane bari gukora bya bindi byiza siho bari none Savinho byamaze kugira ubikompaye na Doku mwiza ku rwego rwa Rwanda nibyo ari karatanga oya ariko aragira je ndiko nakubwira tuvuge le top performance za equipe mugihugu cy'impumyi Kajisho niwe mwami voilà uyu rero ni Kajisho neza urumva ubwiza bwa Savinho n'ubwa Kajisho urumva n'ubwa Kajisho Savinho deja ari karonka umwanya kubera ko ntuzenya uyu Doku ari ndembe nande na Grealish ari ndembe niho haza umuntu yitwa Savinho agasa n'ugerageza bukeye kubamba ugano ubu no mu buryo none mu bafacane yubafaca ko none yicaritse babiri na Grealish kumuguramo niyicaritse babiri kandi uremera yuko ari bo bafise amahigwe yugukina imbere yiwe iyo ari ya samples je nibaza ko ivyo bintu nitwana bitaya kubera ko ukuri kora hari nuko equipe zimwe bivaye nivyo zibuze wowe urabona wewe twebwe twafashe Real Madrid abeza mu myanya yabo imisi yose rero wewe urabona nko ngaha kwa Savinho uri kuvuga Savinho
Savinho n'umuntu aronka umwanya kubera ko gwaje bavuga ati nakare Doku naca ari karamarira ubundi twategezwa gukompara Doku kuri ujya mwanya na Grealish kuri ujya mwanya ubundi bwo Savinho n'umukinyi mwiza iyo aje mu taya 70 aje guhohosha ikipe mwatsinze aje deja Savinho no mu nimero 7 ariko kubera Foden akina hariya kuri 7 ino bakaba bagwaye bose bakaba baramuhemukiye Pep go bose umva basangiye uno mwanya wino erega ijya poste Savinho yayiguze kugiaze gukompleta hari babe double ino yarasanzwe agifise babiri Grealish nande na Doku ariko meforme zabo zibakura mu kibuga bose agapfuma hengeka Savinho uyo rero muri vya biharuro vyabeza City fisi ucumukuramwo kuko nawe nuguhengeka kandi atanga 50% nukwiza kuba 50% yaho habuze vyinshi igaciboneka ko ari we ariko atanga vyinshi mugasumukinya ashobora kugira difference muri match ya Madrid byoba bimugwiriye ko mugasumukinya ashobora kuza ngo ava match ngo kamera ngo iza kubitwereka ngo muho kamera iza kubiraba kenshi ngo niwe muho kamera muri Man City ikamera ni Haaland na Phil Foden izindi zose zizakuba zitumbereye kuri match zose barayihindukiza bivaye n'ukozera difference bivanye nkuko komeni twamurungika nawe kamera ishobora kumugwa tugiye tukurungitse nk'intumwa ya Buja FA mani byumve aya masengesho n'abari kwatwumviriza donc rero kuri mwebwe nta bantu urumva bitwa irumva jewe mva ikintu kintunze nukuza ndumvira impanuro nkanumvira n'amasengesho nkanashima nkanizera Imana rero ishimwe kwibyo munyatuye ko bishobora kuvuga amen ubwanyu rero umuzungu mwebwe mumubye muti muzungu urihenze je sinovuga ngo yihenze yo muzungu sindamurusha ubwenge mugabo uko jewe ndabibona mbona City ari mbi cyane kurusha uko Madrid ari mbi uno musi uhaye amahigo nubwo nta mahigwe ntanga nta mahigwe ndaha je ndiko ndagusesangurira rero ndavuga kuri match nuba resultat za equipe kandi ivyo ndiko ndavuga kuvuga ngo City nimbi kurusha Real Madrid ntibivuze ko resultat zica zintwaraho nuba resultat kuko resultat ziratandukanye nibibera mu kibuga none je bone twabonye 30 60 kuri 39 za Atletico muka kikaba kimwe ku kindi nitwabonye tire zingahe 9 kuri muka kikaba kimwe ku kindi cyakuvyo twabonye Man City nzize mu mwaka weze iba itsindwa na Real Madrid naho bihuriye je ndiko ndakubwirana City nimbi ya Madrid vyo kabaye ntahura amahirwe kurusha City muga resultat za match nikidiki ekipe irashobora kuba yabaye nziza ubundi ko mu mwaka uheze Man City yakuwemwo na City mu rukino Madrid yakuwemwo City Madrid niyo yabaye nziza voilà niyo yahabwa amahirwe birashobora gutandukana muga mbona City vraiment umugabo rezita zarabuze ivyo ariko aravuga ndabona ko bivuga yuko je muriko murateba wavuga yari nakubwije yuko wowe ivyo muzungu yakoze ntavyemera ariko ntamurusha ubwenge nubaha ivyiwe point of view nawe bayubahe kandi c'est normal ku muzungu urabona yuko umuzungu n'umudandaza afise ivyo ariko arafatirako bivanye n'inyungu ashaka komere ni wagitora iciyumviro c'umuzungu no munsi mugo muzungu aravye nabi erega tuvuga si bibiri ni ibintu bindagura kumwanya wose dushaka tugasanga umuzungu ivyo yakoze wewe sero erega bino bintu ni football yamaze kujya ni football niyo badandaza n'ubundi ashaka kuba wewe yamaze kugira uranya cyenda kuri ashaka kuba yakoze rupingizi wiwe akabazi neza ko ibintu zogera twese tuze dushiye amaso kuri Madrid ngo ni nziba bize kurangira score icuritse ni naco dukundira umupira rero football ajya ni naco iyoborera kuko football kiki itandukanye na volleyball itandukanye na basketball aho uhabwa amahirwe kenshi ari watsinda football none ingena kubaza muri FA Cup izimaze gushika equipe zine za mbere ziri muri weekend no kubaza ku isi yose mu mahiganwa y'isi yose isi igihugu ku kindi aho ngo muri volley equipe ya nyuma muri deuxième division yoba imaze gutsinda ya mbere muri première division usanga bitarabaho ariko muri football bibaho uko n'igitsindo kimwe ushobora gutsinda ukugara match gahera ugataha wimyizwa Mbappe agatera ibiti ku ipoto inshuro zitanu Vinicius akamwongerera ko izindi zine ariko byose bigasubira mu kibuga football jewe sinovuga rero kubwanye ko umuzungu yihenze ahubwo umuzungu yakore kubiraro vyiwe ntunatangare ni analyse yiwe yarabe bien sûr kubera ko des absences zihari kuri Real Madrid
na City ngene imeze ndabona bivanye na tele bazokinirako ndabona equipe ya Man City ari nziza par rapport à Madrid. Uyu muzungu jembo na yakonsideye ati zi equipe zose ziragwaye mugareka mama higuri muhira ariko bariya barashobora kuba aza kugira ko kaguzo akagira avuga ati aba bagwaye ukundi ni meforme iyo ni ikintu kishaka kugaruka forme ni ikintu kishaka kugaruka umuzungu wewe ivyo yakoze ntabwo ugu burimo ushobora gusanga Madrid ntiyagishirayo aranayihindura erega mwariki birahindura kumaya kumwanya equipe ya Manchester City ishobora kujijyambere ishobora gutsinda ijyambere equipe ya Real Madrid itsinze rimwe abantu bose bakava kuri Real Madrid bakirukira guha amanota bakimukira kuri Man City bakayiha amanota menshi bakina live kandi abantu bakina live nibo benshi cyane haje bigacurika Madrid igarutse igatsinda ibindi bitsindo umuzungu yandi yose mwashira yakayisubita rero bari abantu bafite detail iyi match iragoye cyane kwanaliza kubera ko iyi migwi nka Manchester City yoyo itweretse ibitangaza byinshi cyane mu gihiringo gito nta muntu numwe nta muhinga numwe wa football ashobora kukubwira ngo yarazi ko ibi City byo yishikira no mu myaka 5 iri imbere ibi byose natwebwe dushaje twuzemo ku munani rero akibatira Johnson iyo narazi ko zino equipe zohuriye hano hantu tuyozira voilà ico ni cyambere iyo wanaliza re equipe zitari mu bihe byayo birakugora cyane kuko zikora ibitangaza kuguhurira muri barrage cyari gitangaza kuva muri Champions League ijya iyi tuvuyemo batsinzwe nk'incuro nka zibiri kuduga cyari gitangaza kuri City na Real Madrid bivuze nuno munsi yashobora kuvuga igitangaza utazi kandi gifatiye ku bubi iyo migwi irimo ico nzi ni kimwe ndanemeza ngaha ku munsi wejo resultat siva mu kibuga izoza ari inkuru zoza ari inkuru dufundi zoza ari inkuru resultat izoza ari inkuru ngo yambu witwa Tokwaso ngo aramuza n'umukozi wa Madrid ngo no munsi ngo ntibavanaho Tokwaso banumva ari nk'umuntu avuka nko muri Angola avuka imuyinga